bo n'ubugororotsi arabifise ingorane nuko mwibaza ko twebwe turabagororotsi b'Imana. Just n'ubugororotsi b'Imana. Imana de Corinthiens 5:21. Just n'ubugororotsi b'Imana arabivuyemo. Mwandanye murondera kugororoka. Mwandanye murondera kugororoka. Ari muravuga ngo Joshua si umugororotsi. Reka ndakwereka icondi wavuze ukuri. Umwe atigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke ukugororoka kw'Imana. Genda ukugororoka kw'Imana. Navyo mumvise. Genda ukugororoka kw'Imana. Bavuze ngo muri we duhinduke, apana bagororotsi b'Imana. Ingorane musome Bibiliya mwihuta. Apana bagororotsi b'Imana. Umugororotsi arabiniganira. Ukugororoka kw'Imana niwe yerekana ukuntu agororotse biciye kuri jewe. Bivuga ngo ni icyaha kirankwepa. Jesus. Umugororotsi n'umuntu ahevye ivyaha ariko arabihunga, ariko ukugororoka kw'Imana, Imana ihitamwo kwereka isi insiguro yo kugororoka biciye kuri uko kugororoka kw'Imana. Ndagasubiremo. Umwe atigeze kumenya icyaha, vuga ngo ni Yesu. Imana yamuhinduye icyaha. Ingorane mwibaza ko igituma Yesu yapfuye ni kubera iki? Yesu nigeze abonwa umwanya yari ku isi, Imana yabona icyaha. Bibiliya ikakivuga ngo nanga icyaha sinanga umunyabyaha. Yesu yari kuboneka ko ari umunyabyaha kubera ko yateruye ibyaha by'abanyabyaha. Igihe yasenze yari kubabarirwa, ariko Yesu we niwe yari yabonetse icyaha, kandi Imana yanga icyaha. Bandanye gato imbere ko mugenda. Yesu yari kuboneka ko yateruye ibyaha by'abanyabyaha, akacavuga nkurako kino gikombe, data yari kukimukurako kuko data ni yanga umunyabyaha, yanga ibyaha. Ariko Yesu nigeze aboneka yuko yabaye umunyabyaha. Yesu yacitse icyaha. Kijya bahamvye ku musaraba cari icyaha. Subiza umurongo ndabereke Bible yanyu iyo. Jesus, subiza ujya murongo. De Corinthiens 5:21. Oh my God. De Corinthiens 5:21. Muraheza giyo. Listen. Umwe atigeze kumenya icyaha, donc naco yakoze. Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu. Ni yamuhinduye umunyabyaha, yamuhinduye icyaha. Bisigura ngo aho yaca, Imana avuga ngo icyaha kirarenganye. Kijya cyaha ndagikurako. Kijya cyaha ndagikurako. Nsanzwe sinanga umunyabyaha, nanga ivyaha. Kijya cyaha nsanzwe ndacanga ndagikurako. Ku musaraba ni babamvye umunyabyaha, ku musaraba barabamvye icyaha. Kuko icyaha ubuze icyaha ntushobora kugikorako, bisaba ko ijambo ryambara umubiri. Yesu yarasanzwe yitwa jambo, arabihagarika acacika cyaha. Kuko vyasaba ko Imana ironka akaryo ko kubita icyaha. Icyaha cyaragendera abantu kikinyegeza mu bantu, Imana igakubita icyaha igasanga gikubitanye n'abantu. Kuko Imana ubwayo niyanga umunyabyaha, yanga icyaha. Igihe cyose umuntu yakoze icyaha, Imana ntikubitawe, irakubita icyaha kuko ibonye icyaha iragihushura. Nico gituma igihe umuntu naho yakoze icyaha asavye imbabazi, inkoni yibaza ko Imana itayimukubise, kumbe inkoni Imana ikwere kubitira icyaha aho cagiye. Ni ingorane ni wewe wanse kugishira ku ruhande, ukigumije muri wewe iragihishurira muri wewe, iragihishura muri wewe. Ifise ingeso nawe waba umwana wayo, uhaye ikazi icyaha kikakwambara, isanga yagukubise itabishaka kuko yamikubita icyaha. Yamikubita icyaha. Nicyo gitumvye ngo mbabarira ubwo nyene umengo igihano kiragiye. Icyo gihano nicyagiye, Imana ikirarondera icyaha igikubita. Icyo gihe rero icyaha Yesu niwe yaracitse icyaha. Yesu rero atavuga ngo data kino gikombe kindengane. Ibaza ariko naboroga ngo data gikombe kindengane. Yesu asavye imikate yaragwira. Yesu ategetse ikiyaga caragenda, ariko icyaha ni gute Imana yocishura? Ariko araboroga hako atabagwa, Imana ikimureka giri yasho y'amaraso, uzagageze uyumva. Izo simbabazi nikindi gihano, kugira yasho y'amaraso nuguturagurika udutsi twose tw'umubiri. Navyo mumvise. Kuko Yesu yabaye icyaha, nitwicaye hasi nk'abatazi ibyo turimo.